ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA bapanze gute cyangwa se bimeze gute? Icya mbere biradusumba, bihagaze neza kuko je nk'uno munsi sinari gukonfirima sample cyangwa ntivyari kunezera mbonye tugiye gukina n'inkino za kivandimwe n'ibihugu turi imbere kuri classement FIFA. No, ni vyiza rero ko tuja kwipima ku bihugu biri imbere y'iwacu. Dasohoka rero ni ikintu cyo gushima mu gihe tugiye guhura na Guinea Bissau ndetse na Mauritania. Reka twaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV. Kuno munsi tuza kurabira hamwe ibiriko biravugwa na cyane mu guserukira gihugu intamba mu rugamba. Umuguserukira gihugu intamba mu rugamba ugiye kwakira cyangwa usigiye gukina inkino zibiri za kivandimwe. Izo nkino zibiri nizi nibihugu ibihe bazozakirira mu gihugu ikihe ku magenekerezo ayahe. Ijwi ni Gift Evrard Irakoze, urubuga ni Nile Sport TV, ikiganiro ni Nile Sports. Reka ducunguze umwanya umwete twitangura ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Umuguserukira gihugu intamba mu rugamba ugiye kwakira cyangwa se bagiye gukina inkino za kivandimwe aho bazokina n'igihugu cha Guinea Bissau. Ni urukino novuga ati kugiwanje ni avantage. Ni avantage ku muguserukira gihugu intamba mu rugamba no kubakinyi muri rusange. Bazokina mu kwezi kwa gatandatu itariki 5. Bakazoba bakinira he? Bazokinira mu gihugu ca Maroc. Bagenda kuraba izi nkino za kivandimwe kiretse nko muri Afrika cyangwa se iwacu mu Burundi tutaratera imbere bihagije, handi hose nk'imiguserukira gihugu iritabira inkino za gicuti za kivandimwe. Rero nimba no munsi umumenyereza mukuru w'umuguserukira gihugu Patrick Sangwa agomba akina inkino za kivandimwe, bizomufasha gushika kuri ihangiro yiwe ya projet yatubwira uko projet yarayivuze kuva asinya amasezerano yo kumenyereza mu guserukira igihugu intamba mu rugamba. Yaravuze ko projet yiwe ari yo gushikana mu guserukira igihugu intamba mu rugamba hehe muri CAN 2027. Nivyo muri eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ntibyavyitwayemo neza kuko twarashoboye kuvamo, ariko ntibaza ko uburyo twavuyemo wari wese yarayibonye ko ubona ko hari ikintu ariko arubaka bakinyi. Kwigenekezo rya 14 mu kwezi kwa gatandatu urumva ko hazo baciye iminsi igira kuri 4-5 bazoca bakina ni mu guserukira igihugu wa Mauritania. Ivyo byose urumva ko ari ibintu byo gukeza na cyane cyane indogozi z'umupira w'amaguru, urongo ishira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Uku kuntu tuko turinjira mu munyamupira nyezina, kuko biragoye ko ushobora gutuma kabakinyi kanaka utigeze batestinga, kuko burya umukinyi myiza umuntu ya muri entraînement, umukinyi myiza ntuza kumubona muri ya misi 2 ubatumye ko entraînement y'imisi 2 ntibaranywana et puis kira mukine match. No, ariko izi match zibiri za kivandimwe nyimba eliminatoire ya CAN zo mu kwicenda bizodufasha kubona abakinyi cyangwa Patrick Sangwa bizomufasha kubona abakinyi ashobora gutuma ico gihe mu gihe boba bafise ibiharuro vyiza cyangwa batari mu mvune. Rero kubyiwanje iki cyumviro cyahabaye cyo gukina inkino za kivandimwe ni ikintu ciza cyane. Ikintu cyo guca dushima ibi bihugu tugiye guhura ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA bapanze gute cyangwa se bimeze gute. Icya mbere biradusumba, bihagaze neza kuko je nk'uno munsi sinari gukonfirima sample cyangwa ntivyari kunezera mbonye tugiye gukina n'inkino za kivandimwe n'ibihugu turi imbere kuri classement FIFA. No, ni vyiza rero ko tuja kwipima ku bihugu biri imbere y'iwacu. Dasohoka rero ni ikintu cyo gushima mu gihe tugiye guhura na Guinea Bissau ndetse na Mauritania. Uburundi murazi ko twatakaje kibanza kimwe mu rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA. Uburundi bufata kibanza c'140. Mu gihe Guinea Bissau bagiye kuzokina igenekezo rya 5 yo yifata kibanza c'128. Ariko ni Guinea Bissau nayo yarasubiye inyuma ku rwego ruteye ubwoba. Iyumvire Burundi bwatakaje ikibanza kimwe, ariko Guinea Bissau yatakaje ibibanza 8. Munumva ko Guinea Bissau nayo
peut-être bariko barubaka ariko barasubiye inyuma cyane. Mauritania nayo bazohura ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA gifata ikibanza c'110. Muco mumva ko iyo migwi yose kuri classement FIFA ituri imbere. Rero nyimba tugiye kwipima n'ibihugu bitiri imbere ni ikintu ciza cyane gusumba ko twokwipima n'ibihugu bituri inyuma, kuko iyi Mauritania yo inovuga ko ihagaze neza gusumba Guinea Bissau, uko Mauritania yatakaje ikibanza kimwe cyo kimwe n'u Burundi. Rero ni ikintu ciza ku ndongozi, ni ikintu ciza muri ntamba mu rugamba, aho tugiye kubona nibaza n'abakinyi bashasha. Patrick Sangwa nibaza ko aticaye ndetse na staff yiwe technique aho boba bari hose. Ubuhinga ngurukana ubumenyi bwaraje, dushobora kubona ama video y'abakinyi ababinasiyono batandukanye ashobora kubazana mwizi match za kivandimwe, kuko nk'umukinyi udashoboye kubona mu match za kivandimwe biragoye ngo twoce tumubona mu ma match akonta, mu match y'ibiharuro biba bigoye. Ariko rero twibaza ko staff technique twabonye uno musiki bitwaramo neza, kandi kubyiwanje turavye ngene ariko barakorana ni ibintu n'abantu ubona ko baguma bari contact. Rero barabe bazana ba binationo mu gihe bahari, kandi ba binationo bakunda igihugu, kuko kuza mu guserukira igihugu ni kimwe no kuba office ako karanga mutima uko kuntu ko gukunda igihugu ni kindi. Ikindi naco bagiye gukiniza inkino za kivandimwe, championnat yararangiye, ndavuga Primus League. Bantu b'Imana, umupira uno munsi ngene uhari cyangwa se ngene ukinwa, biragoye ko ushobora cyangwa se mu guserukira igihugu wanyu utera imbere ni mugena championnat yiwanyu hari ahantu itarashika. Championnat yiwanyu hariko abakinyi beza bitwara neza, ariko nibahabwa amahirwe yo kina cyangwa se gutumwako mu guserukira igihugu ntama mu rugamba. Kuko gutumwako mu guserukira igihugu ntama mu rugamba ntibivuze ko ucuja mu match, no. Ariko nyimba ukina championnat yiwanyu ugatumwako mu guserukira igihugu ntama mu rugamba, ariko birumvikana habari ikintu habaho nivo ugezeko, biratuma na bamwe bari mu migwi kanaka bagira inguvu gusumba. Dasoka rero ko tugiye gukina izi nkino, novuga championnat yararangiye. Uko biri kose ntihabuze umukinyi umwe canke babiri canke batatu muri championnat bitwaye neza gusumba. Rireje kubyiwanje mbona ko umumenyereza mukuru wo mu guserukira igihugu ntama mu rugamba bwo korana n'amajisho yiwe cyangwa se aho bari kumwe, bakaraba abakinyi baba barigenje neza nubwo babiri canke umwe, bagatumwa ko nabo mu guserukira igihugu ntama mu rugamba nanarya ari match za kivandimwe. Uko biragoye ingene umukinyi akina Primus League azitwara neza, twese tukabona ko yitwaye neza, ariko no mu match za kivandimwe ntaronko n'umwanya n'umwe, ntiyigaragaze tubone ya nivo yiwe, byabitsinda za Vitaro, byabitsinda za Aigle Noir, byabitsinda atsinda za Kayanza United, ko no mu guserukira igihugu bari ko n'ababakinyi bafise experience kumusumba ya Dauta. Niyo mpamvu reje yo kuryanje mbona kari nkino za kivandimwe omwe umukinyi umwe canke babiri barakenewe mu guserukira igihugu, nabo barabe nivo yabo ahigeze, ni naho n'abakinyi batoyi babo bazoca bashobora kubona ko kuma birashoboka witwaye neza mu Burundi baragutuma ko mu guserukira igihugu. Akarorero Kevico itungiye baramutumye ko mu guserukira igihugu ntama mu rugamba. Ntaco buza rero n'ubu tubona abakinyi beza bitwaye neza muri Primus League batumwako mu mugwi iserukira igihugu nanarya ari match ya kivandimwe.